isoko rya Bujumbura baza ko byose byaheze na conseil d'administration ibaza ko isohoka ko twodebruka amafaranga kugira batangure ibikorwa inzego zitarashirwaho. Nicyo cyari gisigaye nacyo nyine cyakozwe, nibaza ko icyo cyanyeja ejo byose bizoba bikwiye byankenerwa hama dutangure gukora. Mugabo no munsi nimwarabiti ikintu cy'amavuko, on n'est pas en train de tâtonner, on part avec les chiffres. Ariyo politiki yo kugwiza imbuto, ariyo politiki yo kuyumvira nke tuzogurisha. Ndazi ko déjà des négociations des contrats aho tuzoshorera. Donc ni logique ya chaîne de valeur atari tout simplement uko urazi abagwiza tuga muri privenzi bari ko barinstalla ama société yo gutransforma déjà. Ils sont en train de se projeter. Donc icyo ni ikintu cyiza nibaza ko gitandukanye n'ingana amavuko yaje muri 2025. Naho no bana ya prévoyer. Ariyo exemple nkunda ko yo ndiko na discuta n'umuntu mu société yubatse amabarabara ngaha menshi avuga ko bamugora ainsi de suite. Na cyenda mu gihe nifata amabarabara yose ubatse entre 2007 na 2012. Ndashobora kuyasita imwe zibiri zitatu. N'amabarabara yose ubatse après 2012. Ucuya compara. Reka ndabaya aya mabarabara mufate Muyinga yubatswe n'iyo société, mufate Peuple Murundi yubatswe n'iyo pa Peuple Murundi, Boulevard de l'Iprona niyo yubatse, mufate Chaussée Prince Louis Gasore niyo yayubatse, muke mufata n'indi barabara yiga nibaza ko ari izo gushika uno munsi kugira ubone ikinogo muri izo barabara c'est très rare. On avuga nko kuri Gitega nimba bakura pipeline ikava muri Libya ikamanuka izanye Gitoro, pipeline iduganya amazi yakwiye Bujumbura niyo naniwe kuduza kuri 200 km. Robert yavuze risque budgetaire gisata kijejwe ama risque niki nico gituma mubona biya byo gushaho za figa kugira abaronke biga twoba mabivuze muri science ya secteur privé. Ngene secteur privé yeronka amagaranti n'ibiki byose nibaza yuko ayo mariske budgetaire bishobora kuva ko bishobora kudufasha amakwiganya abanyagihugu ma service financier, kwegereza abanyagihugu les services financiers. Nous sommes parfaitement d'accord. Nous urabona ko turadecentraliza amafaranga, twiko turashiramo aba comptable public nibo bazoje ajya amafaranga twiko turarongika. Mugabo mu comptable public abafise compte muri BRD par exemple, kone dushaka yuko kira muri tumuha amafaranga tuca dusubiramo iby'amakonte y'amashyari tugasanga bariko barakoresha amafaranga kuko ariko kose. Muri icyo dans instruction excellence yahaye BRD par exemple yuko tegezo kugira BRD dans chaque province kwa zitanu nkabo umuza BRD biranze kwitegezo kwegereza hariya d'abord kuko benshi baza ahantu ibintu biko biratera imbere. BRD bimaze kujyaho n'ama service financier ndi yojaho hama dukoresha n'ama service electronique, ama service financier electronique nayo nyene kuko na nyene aratora inyishu izo bibazo cyane. BRD bihagiye n'abandi baza ko boca bagenda kuko handi hose nibaza yuko bazibazi hari hanyuma ahantu ari kure naho les services financiers electronique nazo zofasha. Honorable Amélie yavuze ikintu cya secteur primaire irrigation grâce aux partenaires. Twavuze ibintu byo kwiriga ne twavuze mu nakamuga birimo indani ne masoma no document birimo la même chose que vya stockage birimo najya amasero y'Igitega ndazi ko les discussions ziri avance hagati ya Braludi na ministère ivuga ati bijya bigori muma kuko nk'ubu cette année nous avons un moyu ya 25 000 tonnes déjà bamaze kuduha 50% ya avance nijo bari barakora mu nzoka. Mugabo ni bashima yuko hajya bibikwa ko isobije kujya ushaka kwa mupima yuko bigiriye mide yuko bimeze neza imbere yuko wabikoresha. Bavuga ati twe tumaze kubigura mukadushinga yo tukoca tugira. Donc il y a kimwe avec les japonais la même chose. Yuko tuyumva yuko dushaka gukora nk'ibyo kuri don japonais. Pour le don japonais twayira mu forme bitoro, twayira mu forme y'imiceri. Amafaranga agishika plus de 60 milliards yicaye kuri konti mugabo bavuga ati dukora ibintu twumvikanye. Les réflexions ziza muri yo sens yuko kore dushaka kuyakoresha mu by'amasiro naho les discussions zitarabutisa baza yuko byo dufasha kuri stockage. Honorable Chiza Ernest yavuze RN3 aravuga rya particule yakubona Chiko, aravuga particule kwa Soja Sato,
kuri parti ya Gitaza Rumonge na Soja Satom arabaye suspension ya contrat mugabo barasuye kuransa Soja Satom irasuye kandi iraza nico gituma nk'ubu twashizemo amafaranga muri no bije nyene byo kwimura ry'amapoto ya Regideso BBS na Onatel kugira iba permit kwagura ibyo biko birakogwa ijya parti ya Chiko la même chose haragiye araho mutu ya Egalite ko ijya parti ya mbere financée par Zabadea inayi financée par la BAD hagiye araho mutu borana naco gituma abonye premier ministère ya kugira c'est un coup biko birakogwa ibyo gushariza ibisagara nabyo nyene ubu tugira turungike presque 100 millions muri commune kugira babikore bose bafite les mêmes moyens mugabo nkuko son excellence yabivuze yuko tuba dufite un plan ukira mwese ni yabikora muri sense yiwe muri sense yiwe tuzosanga twagiye muri logique de consommer mugabo twashyizeho amashugwe twirasire yuko tuzomentera ibyo byiko turakora nitubikore tout simplement ko yabaye byavuzwe n'umukuru ama tutashyizeho nyine tuzomentera nibaza yuko la même chose ku amatara naho natanze exemple zo kuri aeroport na he nuko ari ikintu tusha directement namavuga sino twavuze Igitega tegeza kubigira mugane twobikorera rimwe hose kandi ari ama projet mubona ariko arakogwa bya projet 30 combien collines avec Badea ou tugira extension ainsi de suite ni muri optique yuko tuzabya by'amatara isoko rya Bujumbura ko zako byose byaheze na conseil d'administration nibaza ko isohoka ko twodebruka amafaranga kugira batangura ibikorwa inzego zitarashigwa nicyo cyari gisigaye nacyo nyine cyakozwe nibaza ko icyo cyanyega ejo byose bizoba bikwiye byankenerwa hama dutangure gukora hama muribuka ko twayikoze ko ari PPP itasizemo amafaranga ya one investment groupe ikira izo kibandanye mobiliza ko si igikorwa dukora mu gushyiramo amafaranga twashatse gusa le secteur privé yuko yokwinjira niyumve ko ari yo nyene cyo nibaza ko icyagitangura atamisi myinshi ekumara deuxième vice ya bagikorwa kijyanye no kugira ivyigwa imbere yo gutanguza introduce ibitego bishasha nous sommes parfaitement d'accord ko vraiment ubu twavuga politiquement mugabo les techniciens ni ba récupérer ibyo politiquement byavuze kubera bavyige neza donc twasanga turi muri tout simplement tugakora ibintu kugira donc byavuzwe mugani dufata umwanya wo kubiraba hirya no hino mugabo no munsi nimwarabita ikintu cy'amavuko on n'est pas en train de tâtonner on part avec des chiffres ariyo politique yo kugwiza imbuto ariyo politique yo kuyumvira nke tuzogurisha ndazi ko yo déjà des négociations des contrats aho tuzoshorera donc ni logique ya chaîne de valeur atari tout simplement uko urazi abagwiza tugaho muri privenzi bari ku barinstalla ama société yo gutransforma déjà ils sont en train de se projeter donc icyo ni ikintu cyiza nibaza ko gitandukanye n'ingana amavuko yagiye muri 2025 toujours mu kwigira mu maherere yitwa twaragize dans le passé kugira turabe yuko twogira amakubaka ibi biza biraho bibomoka arige naho nyine usanga ari twe twenyene baduhaye amahera kwi ugasanga ibyo bari bagiye ama etude mugamo kubishira mu ngiro ugasanga aho kugishyiraho EPCR ya 9 ugashyira 6 ugasanga isima baguhaye kuvanga ucyuvanga nabi naho no bana ya prévoyer ariyo exemple ngunda ko yo ndiko na discuter n'umuntu mu société yubatse amabarabara ngaha menshi avuga ko bamugora ainsi de suite na cyenda mu gihe nifata amabarabara yose yubatse entre 2007 na 2012 ndashobora kuyasita imwe zibiri zitatu n'amabarabara yose yubatse après 2012 ucyuya compara reka ndabaha aya mabarabara mufate Muyinga yubatswe n'iyo société mufate Peuple mu Burundi yubatswe n'iyo pa Peuple mu Burundi Boulevard de l'Iprona niyo yubatse mufate Chaussée Prince Louis Gasore niyo yayubatse muke mufata n'indi barabara yiga nibaza ko ari izo gushika uno munsi kugira ubone ikinogo muri izo barabara c'est très rare tufata rero Bucyonyori niwe nyene yubatse Bucyonyori muke muraba Muyinga Gitega niyo yayubatse
muce muraba RN5 niwe yayubatse. Namubwiye ni genda wiyumvire icyabaye mu nyuma. Nuko namubwiye ni mu nyuma usanga waracitse umurundi. C'est très simple kuko les faits zirerekana neza yuko c'est pas ubuhinga buze. Ariyo quelque chose cyabaye rero. No kuvuga rero naho noba nagize ivyigwa mugabo kuza kubikora. Nkaca ndabikora uko tavyumvikanye. Abari wa impolene. Donc hariho n'indi aspect ijanye no gukunda igihugu twebwe tuza kuraba ivyo bintu. Kuyo bintu byose byarabaye reception. Byose byarabaye reception na kibi kitabaye reception. Tuko turaganira cyane ati jya muhinga ngo nitwe twashizemo kuri zo cyama makamyo sha. Ni gute bombi barabariva ku mupaka. Ko tazocama makamyo. Ko mu passage tazomubwira ngo reka kuhaca aho hantu. Ni nicyo gituma mwabonye ko Irene turajyatevye kuko havuze ati iri barabara rizocamo imiduga ikomeye. Uriye kugira 6 cm gira 9 cm ko zizoca rituma bakoresha rya Kigoma. Ni naho amafaranga yari yateguwe bwa mbere pour 45 km atasuye kandi gukwira kuko ils ont revu à la baisse. Ils étaient obligés kuvuga ati twasumissionye ari 6 mm. Mugabo tuje kubaka ari 9 mm eka tugabanye le nombre de kilomètres. Niko bakibagabanya ibirometero. Bica bisaka cyo dusokonda ni mafaranga. Kubera yahuye n'abantu bamubwiye ati twifuza ibarabara rimeze gute rizomara imyaka 30. Ni muri yo sanse rero no kuvuga ibi byabaye byo kubomoka cyangwa iki. Kenshi ni twebwe twenyene twa tubifise mu ruhare. Amaikolo ya regime d'internat abana badafise ibitabo ko mukujya twubaka inzu bavuze ko dutanguye intebe kugira twevite ama message yo muri WhatsApp ya misi yose imvukirane muterera abana bicaye hasi tugiye kuraba les besoins zose ça demandait 18 milliards muri budget ya 5017 milliards. Ce n'est même pas 1%. Tuwasabye ati muduhe expression de besoin réellement kugira tubone kibuze bazanye intebe zibuze tuzigwije na 70000 18 milliards. Niko gufata ingingo ati 18 milliards katuzibaha abadeseye mukoresha intebe ikibazo cy'intebe gihere ubu rero tugiye mu byo kurokwita abigisha ubukurikira tujye mu ibitabo mugabo murabe na mwaka numwe tudafise ibitabo bisohoka muri RPP. Le projet Samandari yatwara nta kindi yari igejwe byari bitabo gusa muri banki mundial. Mugabo twamaturiko turagura ibitabo misi yose. C'est à nous rero kuraba mwe dukoreshe amafaranga. Mwavuze cya complexe ya Brema, Brevepa iki cadre legal nibaza yuko ico cyo kwigwa neza. Mugase nibaza ko ari cadre legal yabazibira ko inzu Maria leta ashaka mu cadre legal zitandukanye. Nibaza ko kitotera ingorane cyo iyo cadre legal. Ibibazo bagirwa na Honorable Jean-Claude amakenga kuri collaboration entre les secteurs privés na secteur public nyine bakorana nyine primaire itunganya itavuganye na secondaire nivuga na tertiaire. Nico gituma mubona ibi bya cadre de dialogue bijyaho kugira ngo turavugana ibibazo nk'ivyo. Ndazi yuko Honorable Suguru asanzwe arimo mu serukira CFCIB nuko duhura le privé le public kugira ngo turavugana ibintu nk'ivyo. Nidukora ibintu nk'uko umenga turi abantu batatu mu gihugu mugato constitue into tumenye icyo dukora gifite impact gute kunze. Aho rero twaca dutegurira hamwe imigambi nicyo gituma nka projet prête ibiri mu leta ibiri mu by'amalaboratoire imugaye kaciya bazoca ba les petits moyens entreprises 80 uburyo bazakompanya mugani bazakompanya à côté de ça il faut avoir laboratoire certifié. Ko ni nakora nk'iri chupa mugabo nashobora gushora ngo ndeze Tanzania na cyuma ndiko nakora. Iyo collaboration dufasha cha digitalisation et développement du capital humain ça c'est incontournable. La révolution industrielle dusize la révolution yindi numérique iradusize ubu rero uravyo murindi intelligence artificielle iriko aho rero nashobora dufise mugabo la bonne nouvelle kuri ivyo nuko ari domaine ushaka kuyigisha atawundi muntu ukeneye. Kwani abana bataciye kwishura umunsi ba developer des applications
c'est à nous de kudeza kubakompanya. Dans son sens rero nagira mvuge nk'ubu mu mapriorité dufise muri ministère ya finance igejwe économie numérique nuko twifuza guha accès à l'internet à 1000 écoles na 1000 centres de santé à travers le fonds de service universel. Le fonds de service universel na mafaranga uno dufise ayarenga miliyari 10. Aya mafaranga na handi ava amafaranga uko duhamagaye baca bakata mu operateur yose kaje muri iyo fond. Ça fait imyaka myinshi ihari mugabo aya mafaranga akora ahantu agenda guteza imbere ibintu nk'ibyo. Rero twihaye ihangiro yuko 1000 écoles tuziha ama antenne Starlink cyangwa connexion ya BBS niki kugira idufashe kugira suivi ibikorwa biko birakorerwayo mugabo tubana accès à l'internet cyo tugira ama pôle tututu antenne ngaho n'abari autour baci barwa accès à la connexion. C'est une façon de subventionner. Kubitaro la même chose kugira zishobore communiquer ainsi de suite. L'équipe yaragiyeho twatanguriye mu mashuri no muri mu centre de santé n'amahopito. Mugari duhebe ibyakozwe kera turabi byakozwe twajya tubibandaniza kuko ifopa ko twama turiko turubaka bya bindi kuko ari kuri docteur sans école déjà bari baze gutanga ama machine iki mugabo nitugarukira ngaho cha turaba yuko n'ishuri ridafise umuyaga nkuba turabiko tuyaga kit solaire. Donc ivyo nibaza yuko kugira abana bacu nibaze baratinya telefone ni benshi twiganye muri kaminuza batinya machine gushika no munsi kubera iki yaragize rotari. Aya tuvuga ngo aba electric numérique biriho ivyo imashini uko bayimuhaye umuhaye ni document ku mashini utamuhaye ga discours urupapuro niyemera. Donc ibindi biraza kumugora twavuze ibintu byo kugabanya nitwasitigizwa kuza turiko turakoresha amapaperasi uno munsi. Nibaza rero ko vyo dufasha rero abana bacu nibaze kuba uno munsi ndamukuye ngaha yize naho yiwe yize Saint-Esprit kigira amashuri meza mugashitse hari araba DPS kwasanga abana bari en avance en termes y'ibyo. Ni logique rero turimo kandi bobo ikiryosha abana barafata n'ingoga gusumba abantu bakuze. Ibibazo byabagijwe na n'interano zabagijwe na nyeniteka yavuze ikintu cya capital politique kimwe cya capital politique. La réflexion niyo mwatanguje ifoko tuyibandanye twiyumvira igisagara capital politique ifise ishusho iyi niyo point de départ au fait ko tuvuga ati ishusho twifuza capital politique ni ikituma yuko udaza guceka kabarabara nkazazi nizo mwijabe imodoka zibidashobora kubisanya bica bimenya capital politique yifuza imeze gutya ifoko yoba yose twishira hasi. Ni bimeto ko turavuga la planification urbaine rero n'ikintu cya schéma national d'aménagement territoire nishura honorable epipode cyo yabagije ku mafaranga twaronse muri FOCAC ni 14 millions dollars niyo gouvernement chinois yemereye Burundi. Nuko twumvikanye yuko 7 millions aza gufasha muri schéma d'aménagement territoire ni du permettre ko organiser igihugu kugira tumenyere zone agricole niziye naho tutaratangura kuharima umuntu amenye ko kizira kuja kuhashira ikintu durable. Menye les zones géologiques et minières niziye menye les zones touristiques niziye no fiske kuziro kishikira mu gitabo but iyi ni zone interdite kirazira yuko tuza kuhagera. Yo travail kirakorwa ko barasabye bitandukanye biko kirakorwa muri best l'information ya d'office no ko la partie chinoise isoza guforma abantu kugira twexploiter d'abord ya mashema directeur yakozwe kera nayo n'icyo tubita hanyuma cyo tubanariza ko amashema directeur bashira mu munsi araba tout simplement les zones d'habitation na tena nagira l'intégration y'ibyo bintu byose tweko turavuga. Ico rero nibaza yuko kizoca gitanga inyishu kuri Gitega tuvuga ati Gitega niyo ikurikira ko twumvise ko buhumuza dufise devoir à domicile yuko tunganya buhumuza ikagira amakartier ameze neza abava ibuhumuza mutire attention ibaze kutwubakira n'importe ko ibe quartier référentiel bafume bubaka inzu 200 ndiko ndaraba deuxième bisi ko
ndazi ko mbifisemo uruhara hari ni bahakore neza ubu hari bajyaniranye. C'est le bon moment de planifier pour guhumuza twifuza ko mifoto kuko hona droit l'erreur d'office dutangura a zero dufume dushyaho au moins 50 maisons aga quartier kase kujya kwa quartier oyiwa ya kera bayizi harimo amatara winjiye indani ya vitu. Ndibuka 2094 icyumba inzu wayiri ha 2000 francs par jour ya cyagi yari reference. Ni kuvuga ko byaronse umuntu aravyiga neza nijya yibuhumuza rero yoba quartier référentiel kuburyo umuntu ashitse amya ati byose birakwiye, amatara arahari, amazi arahari, connection irahari, security irahari, byose. Amatwe Bujumbura twamaze kujya mu Kajagari turabenye turositira rero kugira dushuye kujya ku murongo. Cyamazi yatanganya tuyabyaza umusaruro. Regide zorabizi yuko ache devora domicile bivyo kumavuga ngo dufite 150 miliyari kuri konti. Namba baraje byanse kuyubaka basi genda ufate amazi yatanganyika uyatrete uyashire mu macupa uyatwari Qatar. Narico ari byinshi bitwaye. Nawe uvuga ati ndafashe 10 miliyari que je dédie à cette activité. Ils ont permettre kurunga amadovize make agura amakonte. Abandanye yo kipa l'aspect social. Mugabo afise nahandaza gukura amafaranga. Mugabo byose biva kuki kuri planification à long terme. Umuntu wese ari mu kibanza sivuze ko ari deje wa Regidezo nanga ko abantu bakora ibintu muri context. Umuntu agiye mu kibanza afise ubwoba ko ejo na hirya zo kugwa. Shaka kumara iminsi 2 mugabo usigo koze dukeye dufise sasa. Ahamunda azozagenda bananirizaho. Nico gituma rero ubona kenshi mu barongozi benshi dufise kenshi ni planifier long terme. Avuga ati sinzi ibizoshikejo natwe turi ku ma décret uzi kumanya baguhindu. Donc rero nivyo bisaba yuko tuba dufise une vision kuvyo turiko turakora. Tu peux pas immobiliser 150 milliards hama tuvuge ko dufise amafaranga kumye kuri compte, ça n'a pas de sens. Abantu batoyi bafata bagashaka kakayibito de transformation, ils n'ont pas les moyens. Mu misi mike ugasanga bamaze gutunga mukatwese ko bimeze. Rero nako ndavuga ko twogera ni reflexion ya twebwe twese rero kuri niveau yo hejuru. Niyo natanze example muri Burkina Faso amazi bayakora kuri 800 km. Rero ikico bikibazo cyo kwigwa en profondeur kuri Gitega bitanguriye kububahwa bashinga amateka basanzwe bahava. Tutanguriye kuri honorable yahoza yitwara kuko arayizi neza. Mugerageze kubaha igicapo kujya kuntu karira yiko yaba developer, c'est très dangereux. Kuko iri hejuru gutya munsi akacahaza bose n'amabati. Mu misi mike nta giti muzosubira kubona hajya hano kujya niko buyenzi zagiye ziraba kuko akaespace kose babonye ishambrete kugira ndonga amafaranga. Akaespace kose abonye uburohere twahora twita ko ari mu giti rohere riko irahinduka mu buyenzi kuko usanga bagiye baramurusera bose bashaka twubaka utuntu two gupangisha. Bisigura ko tudafise une planification. Or c'est un quartier qui était bien planifié. Uwarageze ati ibijya byari bya kera tubibomore ubu twubake ameze neza. Ngijya INSS ifise 8 hectares. INSS ifise 8 hectares. Harimo inzu zitaduha même 300 millions annuellement. 8 hectares zirenga muri place stratégique nk'ijya. Ni resource itabaho mu gisagara. Muga nk'ijya uyihaye mu privé ajya yo kwitamo ama logements sociaux n'ibintu byose bikaba bimeze neza. Mugabo kuba turi muri sanse y'ibya leta bikatwicara turindi ibizoze cyo. Rero bisaba ko tugira ivyigwa bimeze neza. Nako ndavuga nko kuri Gitega nimba bakura pipeline ikava muri Libya ikamanuka izanye Gitoro. Pipeline iduganya amazi yakwibujumbura niyo naniwe kutuza kuri 200 km. Tout départ rero na nivyo turiko turiyumva ivyo turiko turakora. Nibaza yuko kuri ico mwavuze iki energy isuguma yo mazi nivyo turiko turakora. Bashireho hanyuma bashiremo iyaduza yo mazi abantu bose bayaronka. Ivyo byoca bifasha cyane muri ibi bintu. Rero mugabo hariho ibyo turiko turakora de façon à court terme. Projet PAEPA navuze imwe yo ku ya 90 millions aho Banque mondiale yazanye 80, le gouvernement du Burundi shiramo
à travers le budget twashyizemo 15 milliards na Regideso yacitura 15 milliards irayazana. Le tout ça fait l'équivalent de 10 millions de dollars. Kuko bavuga ko tugira PPP ndabaga ni kibazo gisanzwe gihari no munsi nitwuririra PPP ko izofata umwanya mwinshi cyane. Reka leta iyashiremo ko dufise ikibazo ni projet zotanga amazi menshi cyane kandi twababwiye yuko banyarutsa l'unité de gestion yamaze kujaho bagira batangu kugira turonke indi ya kabiri basi turabiko twohema ibujumbura. Ça c'est le plan court terme. Kuri Gitega les études de faisabilité zirahari mugano kuraba ko ziri actualiser par rapport ivyo twifuza ko bavuga yuko tweje payepa ya mbere tuca tujamo mugaho bashaka tugira PPP. Nacyo gituma mubona bavuga ati tuliberalize amazi kuya twabikoze ku matara mugaho amazi se yo yaracyateye ikibazo nitwoca dufata ibintu abane igihugu bakeneye ngo tubishire ku mu privé birarisika ko cyabitwara bidutera shock. Cyo tuko turakora sayo n'amapiste ivyiko birakorwa dans le court terme. Hanyuma kubibazo byabagijwe na honorable Venant abafise imitahe ingene twohuza abafise imitahe n'abarimyi kugira have niyo gap yatanze example bijanye na vendo banana bwakabuka ko atamakamyo tubona narinzi kuza kuvuga yuko hajya tuzaba dusanga atari banane turiko turanwa ari ama produits chimiques biti kuko tutabonye ibitoke bateye. Mwibuke fungus kiza fungus gingembre ko bazi yuko gingembre ifise ama vertu. Reka dufate ku kintu kimobiliza abantu tubiyora amafaranga. Nari niko ndakora enquête ndi ku mupaka hariya mu Kayanza ku Kanyaru utwara obere yambwiye ikintu kica gituma niyumvira nari umuntu akunda fungus acaranga ati mu bintu twinjiza n'abale statistique na gingembre tuzana na gingembre turima mu Burundi ati murabe neza ko mutari ko mami pilipili. Et pourtant hano hose hari fungus murabona ivyo bamaze imisi batora n'ivyo rero vy'ibitoke c'est la même chose ijya ikora mu Kayanza ibitoke bateye ibihe amakamyo abizana ari n'ama produits chimiques kuri bazi ko dukunda ugwagwa kuko ugwagwa wiganiye bonye ni gwiza kuko n'ama produits chimiques menshi bashizemo mugaraze ka jouer sur la psychologie y'aba bantu du profite nuko bigenda na kindi kintu mugabo sirema yazanye wa mugambi akatwereka ngene azokwagura les plantations abene giwa kabazana murabe nyongera uko yaje n'igituma ya disparacheje. Brarudi yavuga ati batere sorgho blanc yaciba organiza kuva mu makoperative ikacibaha mu monetaire ikacibaha accès au financement mu microfinance ba créé bakabakompanya. Wewe cyo yarazi ati ngabanye les importations les devises nkoresha ndazigabanye mugabo abantu barime ndabaha akazi ndekipere. Niyo model tiko turakoresha muri by'ibigori ko jengereye amafaranga kugurisha ibigori ama à l'avance amafaranga ngagenda kugura bya bigori kuri ayo mwacha ndabimuha acha l'industrie iyi wikora neza kandi sansubira kurekipera 2 fois kuko ndo mu actionnaire à 40%. Leta turi mu actionnaire à 40% mu ma dividende cyaro en plus ikiyeri kiduze ndazi ko obere ihembuka tugire une approche intégrée apana kugira kantu tout simplement arakantu kamwe. Nico aho twovuga kuri ibi bya matière première. Tout dépend de la politique telle que définie par le ministère sectoriel ni itegezwa gutanga inumbero ngene byokogwa. Je ndiko muramba barindira kare ko numva byanse akana gafu bitongira numwe muga murabona yuko kisone ni produit local. Nk'iyi fruit ifite politique yuko idashira mu isukari. Il a su maintenir les produits, a joué sur la qualité. Apana byo kuba ndakurisha tout simplement.
ibiro birafasha umuntu ari muri chaîne de valeur. Nivyo novuga kugwiza amazi muri capital politique naza ko twari twakivuze naho biri muri kino gitabo. Turaza kuverifya ko navuze ko étude de faisabilité isanzwe ihari, turabe yuko byo babirimo twabyibagiye turaza kubyongeramo kuko niyo ba capital politique atamazi ahari na sens bifise. Tuca tuvyongeramo étude de faisabilité mavuze sur le transport urbain à Gitega. L'intervention mwagize ni nziza cyane kuko twagiye kwiyumvira gutwara abantu mugatumizaho twacisha. Kuko haragerageje kujya ama otrako biranga ibintu byose biranga mugabo ntitwagiye kuraba la cause. Tiko turabaza ngo abanyagiteka ngo bakunda lift. Oya nibaza ko ari kimwavuze yuko habura kuza kuzana ifo kwa runka mashi. Nibaza yuko mu muco twati turagiye develop ibisagara inyuma ya Karera kubera ari kure imoto mukaca tuzivuga ati moto nizija ngaha abantu seront obligés d'utiliser amabus. Nibaza ko icyo kintu twoca tukiraba tukente connect amakarti. Obuha yagiyeho bimeze gute? Natwe turi mu kibazo cyo kwevaluwa après 2020 kombi bayeho ningene yakoze. Est-ce que yarabaye efficace cyane yabaye efficace? Mugabo d'emblée ibyumviro biko biraza dans le sens yo Obuha yoreka ku intervenir au niveau yo hasi. Iyo kipi ibintu binini hanyuma aho niko yo hasi burya zuba two turarungika bagiri ama appel d'offre au niveau local kugira duha akazi le secteur privé. Kumva nk'akabarabara gahuza imigendere itegeza kuza Obuha na Obuha iraba débordé. Nishobora kuba muri conception ibe muri construction iswe kandi yi contrôler nibibaho ibishobora gukunda. Donc iyo l'idée yo kudusubira kuraba ngene yatunganijwe turabe yuko niba kikero cya decentralisation izotufasha Tanganyika ata amadigaza gukuza bibona yuko batiteguye abantu on les déplace ama tugashira abantu uburyo bakagira Adisi uno munsi nta sinivuze ko ari gukoresha dictature. Adisi na negotiation ziba bazana igicapo ngaho bakora bafata abantu bakabubakira amalogement social bagukuraho bagutwara mu nzu bakaca bahamagara umu investisseur ati ubaka ibintu bimeze gutya. Donc nicyo gituma ivyo bikorwa gutyo byatwevite yuko abantu bagira ubwoba. Mwavuze kubaka station d'épilation yo hajya kuyagura burya n'Igitega rero niyo turiko turajya abantu bose bafise amafosse septique babisesa. Nero ni foko rero mutegura igisagara cya Gitega byiyumvira au station d'épilation naho nyine hajya kuko birajyanye au fait niyo ma conséquence ya urbanisation. Urbanisation afite ama conséquence menshi cyane ngene utunganye bisagara bya communication amasoko shiraho amashuri y'abana ingene abana bivuza. C'est tout un projet intégré mu cyo turakora. Ko twibaza yuko kubaka igisagara gushaha amazu tout simplement bakabera na espace vert kibaho abana nibakira nko bakinira abana babirigwa baricaye mu masalo gusa bari ku matelefone. Obésité ziri mu kwica abana bagwara diabete à 10 ans. Ko twese tuzi yuko twateye imbere abana no kubagurira ishokora mugaba amanyanya muremure bicaye mu nzu. Twene twaronka ama televiziyo twicara kwiruka mu mipira naho gisukari ngana gute mashobora kugwara. Ifu rero ko tuza turiyumvira ibyo bintu byose yuko twateguye aho abantu baza gushira ibisagara mugabo dutegure n'aho abantu baza kuruhura mu mutwe. Icyo rero si benshi ni turiyumvira mugabo baza yuko muri iyo planification twokora gutyo. Nibaza ko nicyo honorable Pode yavuze kijanye na plan de développement y'ibisagara iby'amazone no kurostructure les quartiers. Les quartiers zamaze kugira ibibazo turazero structure nashwa gufise kushya imiserege. Hanyuma jewe hari ikintu cyitwa Direction Générale ya Planification urbaine. Nico cyatanga bw'abaye abantu matite ainsi de suite. Niyo twofatira abantu n'umuntu ari ahantu atamabarabara ari bacumuhatite. Umutego uba witeze no wowe. Umunsi uzoza kuhacisha amabarabara tegeza kumwenda munizi.
aramaze kumuha titre mugabo tararonka titre no mwenda meze nk'ufite titre et pourtant bari muri direction générale ya planification urbaine niyo tegeza gutira attention rujya rupapuro dutanga haje bumuhaye amafaranga rero nibaza yuko twogikorera ko cyane ari ibindi bibazo nibaza ko byose nabikira ari ikibazo cyabagiwe na honorable com kijyana les grands projets amabije manini cyane kandi de consommation idakunda afata exemple ya Roi Khaled ya 240 milliards nibaza ko yoba riherere kuko Roi Khaled ni ya projet izo financé par le fonds saoudien kuko bijya mu prince no mu saoudien baratanze amafaranga yo gusubiraho si j'ai une bonne mémoire environ 65 millions de dollars kugira bahasubiremo kandi subiye kuba hospital imeze neza nibaza ko bagiye bagira conversion direct nibishobora gukoma mwaka umwe nawe nitaza kubihindura kuko ikibazo rero bajya ati muturasira ingene mwipanze kugira ayo mafaranga azokoreshwa mu mwaka si projet zo kuba mu mwaka umwe nibaza ko ari herere baza gukoresha amabarabara yavuze yuko ni kuko tudashobora kugira ijya haute intensité de main d'œuvre nibaza ko ari ide nziza twokorera ko fatiye nkajya amafaranga twahaye amazone c'était prévu 220 millions pour chaque zone kibazo mwavuga misi yose turavye la valeur ya zijya dufise umunsi koko ni 220 millions ajya amafaranga yo tuyaha nka mustaneri tukaca tumushirako contrat de performance yari kubaka zone akayikipa akubaka n'amasalle de classe angahe ati kubera iki yaca akoresha la main d'œuvre locale yaca ati umusenyi n'amabuye byose ni intererano ya commune ni mubizane la main d'œuvre ni muze namwe tuzotubahangahe twari gusanga dukiye gusova byinshi gusumba yuko tufata umu entrepreneur dukwibujumbura akateza gukora haje nicyo gituma mubona byagenze kuki mugana byo bisaba yuko tuberefeshisa neza mu makomite de développement kugira dukora ibintu bimeze neza yavuze yuko byoca bigira ekonomi y'ibitoro kuko sinoja gukura imisenyi handi dusaba yuko dufyatura amatafari ngaho twoyafaturana ngaho nyene kandi byoca bitanga akazi au niveau local bakaba baparticipa muri development yiwabo byogira ibintu byinshi cyane nibaza ko muri aya mafaranga tuko turanga mu makomine pour la réflexion yoza dans ce sens comment est-ce qu'on peut minimiser les dépenses tugakoresha amafaranga duhaye mwizi 100 millions twavuze turungitse kuvyo kwambirisa les communes burya tutaravye neza tuzosanga yakoresheje batabintu biri très important bihari or c'était l'occasion kubaka tuvuge ko ndi muri hariya abagabeke kazi babahambye ngire nk'abava hariya avec les 100 millions on peut aménager ahantu neza katika site touristique bamaze kwitora nabibonye hajya kamatari amaze iminsi ariko aragenda nta kindi kintu gikeneye ko tubaka ibintu biri handure ni ukubaka neza tout simplement abantu nibahaza bumve ko borohewe uzoba utanze akazi uzoba uhatesheje histoire izoba iri kwiravugwa ingene babahamba byose ingene byagenda hajya kuri rwa ruzi ingene boza ikiziga c'est toute une histoire urakonta moheha abamaze kujya Afrique du Sud barabizi Cape Town Table Mountain niki ni umusozi gusa wimereye uko bashira ko tukutuko igendera mu kirere ugenda tanga $50 kugira uje hariya kandi mu kwiyandikisha hakiri kare none moheha avec 100 millions navyo mukora biki n'umugozi tout simple mushaka ikintu ko twese dushaka kuduga hariya ruguru turabe hariho n'abashaka kugenda kugira boroherwe mu mutwe kuko hari aradetanda mugabo ayo 100 millions tugira turungika no munsi 100 millions
ni 42 ni 4.2 milliards. Chaque commune tegeza kurumwa pour l'embellissement ya makomune. C'est le moment yo gufata mukidentifia hano habiri atatu. Ichiba valorisation des sites. Puis valorisation le plan culturel, historique, no kuzana amafaranga. Yo ni exemple nanze imwe. Ababa mu Kirundo muri hari ibugabira hari bya birayi les 100 millions na kindi kinozikoresha nukuzana amapayote tout yazijya lac nkacani yaranje ngene ngagura mu hotel imwe canke zibiri shira ku bwato bumeze neza abantu bagatembera kuri kaka ile ugenda wese akari ibihumbi 10. Ni ibintu bi très simple bisaba tout simplement mugabo yuko dukora tuzivyo tuko turakora. Aneko ndava kimwe cyo kuvaloriza bimwe byo kora haute intensité domaine de vyose nke tubikora. Donc ces activités rero twozikora neza au niveau local kandi zikazana umusaruro. Éclairage public yakibuze ngo ni giki dutegerezwa dutegekanya kugira zikore izihari zikore. Sinzi kwigiye natanze example yaho mvuka ngaha mu Kamenge muri quartier Gikizi. Nayitanze ngaha nyene mugasinzi ko yarahari. Batumye ko le cadre bavuka aho hantu. Ati turakeneye ico muterera. C'était juste amatora ya 2020 aheze. Twari kumwe no honorable umwe ico gihe bari babiri ico gihe bavuka haje. Baravuga ati ni giki ko twatsinzwe ngaha muri Gikizi. Kandi ariho byose byatanguriye. Ikosa twakoreye abanyagihugu n'iriye. Nicyo cyari ikibazo. Muri Gikizi mucyamu babona. Ati manda zose twaba turi babiri. Ati ikosa ryabaye kugira dutsindwe ngaha n'undi mugamba. Ni igiki cyabaye. Ubu bamwe nitwigishije neza nitugira iki twatanze impuzu nababwiye iki tuba mwatsinzwe nimwegeranya abantu autour des activités de développement. Uye ya pas d'amitié muri ibi yake des intérêts. Bajya bose mubona baza nukwipanga nta rukundo rurimo turabizi. Rero les intérêts zihari abantu baraza bagahura. Niyo nababwiye ni reka dufate example y'ivyo ambassadeur yakoze New York. N'umuntu umwe yakije quartier yose mu Nyakabiga. N'umuntu umwe ku mafo yiwe. Kandi bagiye bareinstalla amapoto mashasha kandi ariho l'existant. Ko nari mvuye ahantu canciwe arambwira ndamaze niwe wabikoze gute ibi bintu. Ambwa ati je nafashe abana turashira amafaranga hamwe byose tuca turagenda kwatsa amatara. Nafashe ijambo ndababwiye ni reka twegeranya abantu autour des activités de développement. Nije aho mvuye amatara raka abantu bakora gushika saa 9 y'ijoro kwera amatara yaka. None ko dufise amatara amapoto ya kera ameze neza. Dufise kuva kuri 6e avenue kunyabagera gushika kuri 10e avenue. Dufise 53 poto. Nivyo nshaka dukora no muri me. Dufise 53 poto. Nuko twabati hakenewe iki katwatsa amatara kuko ico gihe bari muri campagne aho chaque ménage yabayisaba gushira itara ku rugo. Itara ku rugo bujya butarabugwa 4000 5000 kandi buguma bupfa abandi barabwiba. None nta kintu twokora cyo tuma bene giku bumva yuko boroherejwe. Nuko twace dusubiramo njya amatara 53 tuca tuyata 6 mois atamwe n'igihugu atanga amafaranga. Tuca tubikora sufo icyo twise projet murikira nanjye. Niko byitwa. On a fait un devis de 15 millions. Quantité na les 53 potes zazigiye duhindura amatara yose. Tumaze guheza tuca tuyasa simu ikatwatse une semaine turabe la consommation de 6h à 6h du matin pour chaque pote kugira tugire estimation ya mayinite twogura ku kwezi. Twasanze yuko les 53 potes zose zati dukoresha plus de 700,000 arenga gatoyi ku kwezi. On avait 1352 ménages. Tu as fait les 750,000 arenga divisé par 1352.
twasanze chaque ménage contribue à 650 par mois. None tugiye gusigura umwene gikambwa ati yatara warushira ku irembo kuya twakwakirije amatara uzanye 650 tuzokwakiriza amatara. None umwene gihugu yo kwamba kuko twabanye d'abord turagira 6 mois d'essai yakayo matara. Ama mu nyuma rero bacha batangura gutoza gushika uno munsi amatara araka. Duhejeje kubikora uwo muri Songa ni chef de zone avuga ati naje negezwa kubikora aho mvuka muri Songa cyaratsa amatara. Mu diaspora yaravuye muri Norvège muri Kavu abikora ari umwe n'ubu amatara. Muri Twinyoni la même chose. Nta bintu byinshi bisaba yuko abantu bitunganya. Tumaze guheza gutyo twaje dushiraho umuntu atoza amafaranga par ménage. Les ménages ziri igihumbi uzarabye kuri 650 ziri igihumbi. Mugabo ufise boutique, ufise pharmacie, ufise akabare wari ya 5000. Kuko dutuma abantu babona bataha batevye bakaca bakora imigambi yabo y'iterambere. Ino saha turiko turavugana on est en train de faire la même chose avec la connexion internet. Aho mvuka ko turakora no mu operateur du testa twashyizeho antenne ya Starlink. Ya antenne ya Starlink kwa tushiraho amarouter gushika bari ku isoko yo mu Kamenge rayon ya 250 metres. Icyo twifuza ni ikihe nuko abantu biconnecta kuri iyo router bakaza baracontribute kugira baronke connection. Ndabisaba yuko dufata abantu tukabashira ku bikorwa by'iterambere. None uyo muntu nazodutora tutarinze kwama turiko turagenda tuburana amanama menshi cyane nazodutora. Nibaza rero kuri iki cya éclairage public ariko arabaza c'est à nous yo kuyumvira les stratégies twokoresha pour mobiliser abantu tukabashira ku kivi nta kindi kintu gihari. Ikindi rero kikira ko kuri amabarabara bitwavuze ubu ndafise devinga kuko harabaye ikibazo cy'ingene izo ayo mabarabara zo bajira tubagije muri energy bavuga ati amabarabara twayahaye infrastructure. Twe twatuzi ko amatara yaka regidezo kibijamo ivuga ati oya tusekiye amabarabara yose twe twayarekeye infrastructure. Ngasike nous avons fait nuko twahamagaye mushikiranganje wa energy na wa infrastructure na regidezo tubwira ibikeneye gukorwa tubwira ati amafaranga akenewe n'ubu ndafise l'officier mufashe kuri nahangwa yonyene i Tronso Rivière Gasenyi na house gushika muri rompu iwabo n'abantu nkenera amahera ngana gute rompu iwabo n'abantu gushika kuri Rwakalete ajya amatara yose lo devinda ifise ndabiteranje byose aho ni muri commune Nahangwa na Mukaza lo budget total mfise ngaha yo kugura amayinite yonyene nashika 500,000. Il faut ko nshashiramo maintenance ibyo nitwabikora rero yavuze ko twoshira amafaranga kuri facture. Murazi kw'igiciro igituma ya formule dakunda kw'igiciro ni kideterminer les gens ont une flexibilité. Puis donc ari un bien sensible. Mugabo tuyashize muri budget muri amakori twatoje tukajya tuya decentraliza tukajya tuyaha gouverneur wa Bujumbura tukamubwira ati umunsi tuzobona amatara atatse twaguhaye entretien twaguhaye byose nawe cyayiranje ngina shaka amakori mabotike yose hari. Ibiro birashoboka mugato depa yuko na programme ngene murabana yayipanze bigende neza. Yavuze cya BND yuko ifise iya vocation de développement naho nyene nibaza yuko n'ingene twitunganije kwe twese dushaka kuja muri argent facile tugende gutanga ama credit ama découvert simwe twategezwa kuyumvira ko kubona udafise banque de développement ntibikunda yuko hotera imbere foko twiyumvira ingene tegezwa gukora hanyuma niba appliquer amato nico gituma njya amapolitiki ya refinancement yabaye BRD ibaha ikakibaga ati mutanye kuri pourcentage kana gutya kandi azi ko bihari ça dépend n'ingene twe tubikora. Le secteur privé rishobora kuduga. Nous sommes d'accord ibi byo gushiraho za figa zandetse tous kugira dushe kwa accompagner le secteur privé. Hama ikindi kintu ibi byo kudevelopa le marché boursier aussi biza kudufasha dans ce sens. Ayego cha réhabilitation n'ibisagara amabarabara yavuze leta amabarabara arimo naho nyene ubu il faut que ça soit la responsabilité des communes.
Faut ko biruka muri imisi yose muri ubuhango babubakira oya mu mahera babahaye ifo kuba entretenir kuko ari amafaranga ngaha batoza mugabo bagenda kuraba ibyo yakora tukabibura muri ibyo bintu bitandukanye. Ibibazo byabajwe na honorable Suguru si je ne me trompe pas kuni yari yatanguye. Ikibazo cya mbere yabaje ati ibiriko biraba muri Iran na Ukraine barabishyizemo mu mariski muri gestion de risque. Ati nibaza yuko ama projection yanyazo avamera nabi cyane. Iyi nicyo gituma burya twagiye za Nigeria, twagiye muri rafinerie ya mbere ku isi, rafinerie ya mbere ku isi kuko kijyanye kizoca hariya muri ijya Detroit. Amo en terme turiko nivyo turiko turakora kugira turareko two diversifier kuko ijya rafinerie ifise pipeline gushika Ethiopia, Namibia, Mombasa gushika Ethiopia. No kuvuga yuko mpesa provisionner ata bwato bwaje byaciye muri pipeline. Nicyo gituma abantu nk'abajya rero abantu bo kujya kuraba. L'autre avantage c'est le mu producteur na mu intermédiaire ari ni agwa facture nta muntu azoyashize ko 0,1. Sasa iyo ni difference de taille kuja kwanye ni ibintu mukavugana. Hapana ngo guca kwa naka ngwace kwa naka oya nyene ibintu niho turiko turavugana. Navuga ati priorité ni Afrika. Ayo na mesure ya moyen terme tuba turakorera kugira twevite yuko twajya bazibora. Mwarabonye ko afise yire akura gwiwe. Simwe tuzotuma nakara naka ngo ngene ngo ntuzanire inside suite oya ni nyene ibintu turiko turavuga. Ni yaguha facture azoguha atakanu yashizeko. Nibaza ko utwo tumwe tumuturore turiko turakogwa byotuma dushaka kugira kwa amortisa ishoki iri kwiraba hanyuma ku munsi adapt turakurikira amakuru nyene biko biraba kugira turabe dote decision twofasha. Ama kiti d'exportation y'amavoka ikawa leur contribution en termes ya devise ngene bizogenda byiyongera bizokuyongera gute. Rimwe twavuze yuko ifuko tugira ama etude nk'ubu muri budget harimo ngo 30 millions de plants de café. Ni twavuze ati tuzozitera ryari zizozana umusaruro ryari nibyo twashaka ko turevita muri tukora amavoka tuyatere neza tuzi exactement turiko turaca. Yabaje twige dashama ama idée na kibuzi gituma ama idée ataza kubona barabara le risque pays niyo barabo. Nibaza ko badakunda Burundi hajya batubwira ngo tudevalue mutunganye bashaka tudevalue bace baza bakore ayo baronse bazoja muri berbe bazocaza kuyarondera kuri machine wabo bace bigiye hanyuma babaye benshi bayasavye hariya rigume riduka. Rero twe tuvuga ati fuko tuduze umwibu tugashora abandorara amaze kuboneka azotupermeta kugabanya ico kinogo hanyuma abantu bace basanga badusange ku kivi amatubanda. Iyi mobilisation ya diaspora turiko turakora kuko diaspora avantage yiwe nabivuze araje afisabo naho yoronka amarundi azoyakoresha localement na obligation de rapatrier afise nk'aba wundi munyamahanga. Le contrat PPP nayo nuko tuba turi kumwe twese nawe ayaronse makeyi twumvikana ngene ayarapatrier kukibuki. Les critères de convergence yavuze zo muri EAC twavuze zikeyi twavuze zikeyi hajya par ubustani twavuga zose hanyuma ku makenga yarafise kuri taux directeur yamanutse ikaca kuri 10%. Normalement kujwa kuri taux directeur kugira ugabanya amahera ya circulation canke kuyasubizeyo. Mugabo ni gake kenshi usanga bakoresha amahera muri berbe bya mariki gidusanga ariko raturu. Kuko taux directeur kwa kuvuga ati ukeneye amafaranga naza yatore kuri 10 azoca yadandura 10 na kangahe. Mugani bake bajya kuyatora ko ariyo nayo basanzwe bafise batari kubakoresha. Sino ibi bwa birahinduka nicyo gituma tugira ijya politique monétaire, ijya déclaration ya politique monétaire de façon semestrielle
kugira ngo turajista abaye menshi urashobora nama instrument n'ibintu gukora bishobora gutuma tuzura inflation ibaye arashobora kugaruka kuri case de départ. Rero na contradiction ihari par rapport ivyo twakoze n'ama prevision nkuko yarafise ubwoba na ihari. Ego nibaza ko vyari ivyo ibindi vya ama instruction initeka ari yatanze kujya imwe vya bébé na vraiment kubijanye na resistance au changement kuri ikintu cya rebellion niki nibaza nabo nyine ko twabumviriza bashaka gusanga bafite d'autres raisons basanga nibanse kubwo kwabo mugama cyemo tanga proposition yuko si c'est possible ko bagura ijya immeuble mugale important ko bakorera hamwe nibaza yuko ibi twabyumvise tuzobiyaga n'umushikanganje mugenzi wanje dushikane ubutumwa wow premier ministre kugira turange tugikorera ko ego nibaza yuko ama contribution yose navuga ko byari bibazo byara ama contribution kugira turabe yuko icyo twatanze iki gitabo kirimo byankenerwa byose twari twavuze yuko ari igikorwa gikoze ubwa mbere bishobora gushika basanga ariko twibagiye muka icyo dukora nuko tucyarishisa aba bikadupermita gukora bije twibaza yuko kuri realiste urakoze.